gikomeye cyane. Ni kuvuga iyi mpano yo gucapa ni impano iva mwijuru. Kuko umuntu wa mbere yatanguye gucapa ni Imana. Ajambo numva novuga kuvyerekeranye na kano kazi kacu, twe turabarundi kandi Burundi bwacu turabukunda. Murabona bino bintu byacu birimo imico n'akaranga k'igihugu cyacu. Ibuka yuko hariho abantu b'iminyamyuga bato bato badashoboye kuba bogera kure. Umva twosaba nk'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umuvyeyi wacu dukunda, yuko ashobora kuza aravugana n'abantu bajejwe ibintu by'akaranga. Kameramani imbere yuko dudodora hajya kugira ngo aduhe karibu, reka dushike ngaha. Urabona ko ari ibintu vyiza cyane, urabona n'ivyamwa byose arabicapa. Kameramani, urabona bino bintu mu Burundi barakora ibintu vya bien. Raba n'ingoma zimeze neza. Reka twinjire indani kugira ngo atubwire byinshi, kugira ngo twibonere byinshi. Urabona n'umuntu aramucapa uko ari neza cyane. Kameramani, ndagupinze uyu muntu ubona arinde, wambwira uyu muntu yacafye neza kandi urabona ko neza ataho yihendera. Reka dushike indani kugira ngo atwibwirire byinshi kwibi bintu vyiwe ariko aratwereka ngaha mu gisagara cacu. Ego kameramani, twagiye. Bakunzi ba Mijo Talent TV, murabona twamaze kuhigerera, twashitse indani. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Je ndiko ndaraba ku bantu bamenyere filme nka kiriya gicapo ndakizi mu filme ya kera bitwa ngo ni Titanic ya Jack and Rose. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Hariya hose murabona ko hari ibintu byiza by'akaranga. Reka tuhashika kugira ngo atubwire mbe wewe yabigenjeje gute, byagenze gute, yabimenye gute, yabitanguye ryari. Turamenya byinshi kuri we. Reka dushike kugira ngo tuyage, niho tumenya ninde abigenza gute. Muravyibonera kuri Mijo Talent TV. Mutibagiye kugira subscribe kugira ngo mumenye byinshi. Kaze muri studio yiwe ndetse ahakorera imirimo yiwe. Yego kaze. Ni sawa? Yego ni sawa. Umeze neza? Turashima. Yego Mijo Talent TV no munsi yashimye kugira ngo ikugendere, kuko twabonye ko ukora ibintu byiza cyane, ibintu bibereye kuraba. Yego kubatakuzi ushobora kubwira Mijo Talent TV amazina yawe kugira ngo wivuge bamenye uwo bariko baraba ninde. Ego murakoze cyane. Hama ubwa mbere mbanje kubashimira cyane kandi ndabaye karibu muri Isanze ni wanyu. Hama ku kazina nitwa artiste Niyongabo Celestin. Ego artiste Niyongabo Celestin. Ego Celestin, aha niho usanzwe ukorera imirimo yawe? Aha niho usanzwe nkorera mu gihe mba ndi ku kazi ka misi yose. Bakunzi ba Mijo Talent TV, mwumvise yitwa Celestin. Uyu munsi tuyagana Celestin kuvyerekeye akaranga ndetse muravyibonera n'ibintu vyiza cyane. N'umuntu azi kubigenza neza mu gucapa, ndetse nawe ushatse yo gucapa uko ushatse kose. Ego uyu munsi abakunzi ba Mijo Talent TV bariko bakurikirana Celestin ku mirimo yiwe ariko arakora. Celestin, mbega iyi mirimo yawe wamenye ryari ko ufise impano nk'iyi? Ni kuvuga je impano yanje nayimenye kuva nkiri umwana cyane. Nakuze mu muryango, papa mbwira yuko sokuru wacu yahora ari umudesinateri acapa. Nanje rero ncankora mfise iyo mpano, iyo esprit yo gukora ibintu byo gucapa. Nabitanguye kera nkiri umwana gose. Ndibuka ndi kwishuri ibintu nacapa byara abarimu barabikunda cyane, nararonka amanota menshi cyane kubera ibintu byo gucapa. Nabitanguye kera nkiga muri primaire. Ego mbanje kukubaza ico kibazo kubera nanje natangaye, nabonye ari ibintu vyiza cyane. Nabonye ko mu Burundi dufise abanyempano. So wewe nk'umuntu w'umunyempano urabyishimiye? Ndishima cyane kubera yuko gucapa, sinzi ko mwabonye hajya hanze hariho akantu kavuga ngo duvier de dollars. Ni kuvuga n'ikibazo gikomeye cyane. Ni kuvuga iyi impano yo gucapa ni impano iva mwijuru. Kuko umuntu wa mbere yatanguye gucapa ni Imana. Yabumvye Adamu na Eva, niyo mu artiste wa mbere yatanguye kubaho Imana. Kameramani, wumvise ko havuye Imana hazawe? Nivyo urumva Imana yaracafye nawe wabaye wa kabiri. Ni kuvuga umugabo wacu urumva ni impano Imana yadushizemwo. Ni impano ikomeye cyane urumva iva mwijuru. Ego kandi urazi ko na kera ibintu byacu byatanguriye muri Egypt, ibintu yari impano Imana yari yahaye Abisirayeli ubwoko bwaturanije. Ego uyu munsi rero Mijo Talent TV yifuje kugira ngo muyage, kugira ngo utubwire ubu buhinga bwawe, wewe wabigenjeje gute, ko
benshi hariho bazi impano zabo ariko batamenya ati mbega impano yanje no bigenza gute we kugira ngo wiyumvire ntegerezwa gushira impano yanje hanze. Urashobora kubwira abakunzi ba Mijo Talent biba ko baradukurikirana wewe ati igihe namenya ko nari mfise impano jewe nacenda bigenza gute, kuko hari benshi bafise impano ngaha ariko batararonka ingene bashobora kubigaragaza. Yego ni kuvuga iyo umaze kubona yuko ufise impano icambere jewe kugira menye impano yanje kubera nakuze ndabikunda narabona ahantu nk'umu artiste ariko aracapa nkamwegera nkasamara nkaraba ibintu ariko arakora uko naguma ndabiraba niko vyaguma binjamu hama harageze aho negera abo ba artiste nja mu gashira hamwe kabo baramenyereza buke buke ndibukari baraba ahungu babiri nibo batumye impano yanje igaragara. Twarajana kubiraka tugakora gushikaho nanje menyekana abandi baramenya yuko mfise iyo mpano bica bituma ngenda buke buke gushika n'ubu ngeze ku mpano mvuga ati nshimira Imana cyane. Ego ico gihe watubwiye ngo wabihereye kuva kera ukiri muto, none ukiri muto turazi ko mwishure haragera igihe batubwira ngo gucapa. Ico gihe ukiri mwishure wewe ntiwabona ati jewe urazi ko abanyeshure benshi iyo babonye mwishure hari umuntu azi gucapa benshi bakugira umugenzi. Ico gihe wewe wari ukiri muto wari kwishure canke byagenda gute? Ni kuvuga nkiri kwishuri nko mu gisagara tubayemo kuko jemva mu Cibitoke cya Rugombo. Abanyeshuri benshi bari bazi ko iyo bintu byo gucapa ndabizi. Iyo bahabageze rero gucapa iyo bitwa dese mu ishuri abanyeshuri benshi wasanga batonze ku ntebe yiwanje ngo ndabacapire nyene ibintu kandi wona capira yategeza kuronka amanota atari munsi ya 12 ku 15. Ni ibintu nakuze nkunda cyane kandi nishimira cyane. N'abavyeyi benshi nashaka no gukomera urugo abavyeyi umuvyeyi rashobora kuko je nkiri umwana ibino bintu naracapa baduhaye nka devoir ku ishuri nkaca ncapa mama kankubita mugabo nawe ntiyarazi ko bizogeza aho binteza imbere kandi ubu biramfashije cyane. Rero abanyeshuri kenshi twarakorana nkabacapira ibintu bikagenda neza. Nabo nagiye ncapira ndazi abariko barakurikirana kino kiganiro ndazi baca bavyibuka. Ego ico gihe urumva wewe warumva neza esprit yo kucapa warayiyumvamo neza. None kuva ico gihe naho ugeze ubu ugeze kuyihe ntambwe kugira ngo abariko baradukurikirana bagutera agatege wabonye bifise akamaro kuba wakurikiranye umwuga wawe wo gucapa, kuko hari benshi babona umenga nivyo gufyina ariko je ndiko ndaraba ndabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Yego ico gihe wewe washitse kuki kugeza ubu hanurika abandi bariko baradukurikirana? Ni kuvuga uyu mwuga wacu wo gucapa ni umwuga kenshi wagiye utungisha abantu. Ndavye aho natanguriye ubu ndageze ku ntambuko nini cyane kuko apare yo gukora bino ndi n'umunyeshuri narize amashuri universite narayihejeje. Ibi ni ibintu nyene dukora nk'impano kugira ngo kandi murazi yuko umukuru wacu w'igihugu hatubwira ngo tuteze imyuga imbere tuje hamwe dukore impano zacu tuzishira hagaragara tubashe kwiteza imbere kuko ubuzi bwa leta ubu ngubu buragoye. Rero uyu mwuga n'umwuga ukomeye cyane nk'akarorero nk'iyi ngoma mubona ngaha iyi ndashobora kuyigurisha ibihumbi 30. Numva 30 urumva ko abara amafaranga ashobora kugira icyo yogufashije kandi ibi bintu biramfashije. Rumva singora abavyeyi ngo mu miki hamusanga abasore benshi ariko baratembera mu ibarabara. Uyu mwuga uramfashi kandi ndashobora kubona yuko ushobora no kuzonteza imbere no mu myaka iri imbere. Mbese n'urugo rwanje ndashobora kurutunga kubera no mwuga kuko birafise amafaranga menshi. Rero twosaba nk'abakunzi bacu bariko baratukurikirana yuko ndazi video muraza kugishikana kure bodutera intege bakadushi kuko keshi turafise impano mugabo zitagera kure. Kandi tugasaba yuko abarundi bene wacu uno mwuga bawukunde bino bintu babikunde kuko urabona ni ibintu vyiza cyane. Watubwiye ngo warize na universite warayize, none Celestin tumenyereye abahungu abajene benshi bo mu gisagara iyo yiza kiga universite hariho ubuzi bumwe bakengera. Wewe nta kintu na kimwe nta complexe nimwe wigeze ugira
kuba warize na universite ukaba uriko urakora umwuga wawe kandi wewe ukaba ubona ko hari ikintu uzogushitsako yego icyo novuga ngaho kuko nakubwiye nize universite kandi nize universite y'ikiganga buri yumve rero kwiga ikiganga ugacuza gukora ari amva are ndayikora kubera ndayikunda indimwo byo kuvuga ngo isoni oya kandi ndazi ko abantu benshi mu Burundi bwacu turetse no mu Burundi no mu bihugu byo hanze are ni ikintu abantu bakunda cyane niyo uri kuracapa nk'ahantu abantu benshi baraza bakaguhurumbira bakaraba ivyo bintu uri urakora kuko gucapa isura y'umuntu ni igikorwa gikomeye cyane umva no hanura nk'abajene bakivuga ati ngo je narize ngo sinokora ibi kuko abarundi bavuga nta mwuga udakiza kuko nanje biramfashije cyane nosaba abasore nko ngaha nk'abifuza tubafashe kumenya gucapa n'ibyo twobikora tukashobora kugira ngo tuze turabona umunyeshuri yize ariko arayerera mu ibarabara kandi hariho ibintu byinshi byo gukora kandi tugasaba yuko n'abantu bodufasha bakaduha support kugira ngo dushobore kugera kure nkuko mwebwe muko murabikora ndibaza mwagize neza cyane urumva impano yacu ikigera kure gusumba uko byari biri ubwa mbere watubwiye ngo bizogushikana kure no mu rugo rwawe none Celestin nturubaka wewe ndicyari umusore none umusheri wawe yoba binezererwa no kubona uri umu artiste ukora ibintu nk'ibi kandi wumva ko niveau yawe vraiment wize ivy'ikiganga uca uba umu artiste umusheri wawe byoba byamugoye neza umusheri ikibazo kiragoye cyane en fait kumva yuko nari ku ishuri sinari ego benshi birabakundira mugabo je sinabashoboye kufatikanya umusheri n'ishuri navuze ati reka manje mpeze ishuri hama ibindi nzoca ndabijamwo mu nyuma mugabo nk'ubu nahejeje ishuri uwo musheri ngiye kumurondera wombwira ko atawufise kuba jene ubu tumenyereye wombwira ikiringo getse ko atamukunzi wowe ufise oya ntawe mfise uri serie ndi single uri kurabesha abakunzi bo kuri Mijo Talent TV urambwira ko umusore nk'uyu ageze mu rwego nkuru ko atamukunzi yoba afise no nta mukunzi mfise ngira nk'abakunzi bariko baradukurikirana ngira ngo baca bavyumva nta mukunzi mfise vraiment mugabo ndiko ndamuhiga ndazi kuko urazi ko urugo si ikintu cyo kwirukira ni ikintu umuntu ategura kugira ngo kuko bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore urumva ahushije umusheri azi abasheri bubu baragoye cyane ni kwitonda ndazi bizogenda neza kandi ndazi ko nta mukobwa n'umwe wo mu Burundi adashobora gukunda umuga wacu wa are barabikunda cyane nukuvuga n'uzoshimuka akakubwira ati jewe sheri shaka uncape gutyo urashoboye kumucapa uko akubwiye kose yipfuza ukamugira bien nkuko ari kugira ngo ushobore kumuryohererwa nawe aryoherwa no kubona afise umusheri ashobora kumucapa uko ari ibyo ni ibintu rero tuba dushoboye nk'akarorero nko kuri dote yiwanje ndashobora gutegura picture yiwe nkayimukadona ndazi ibyo abakobwa barabikunda cyane bararyoherwa cyane kenshi uwo mugira surprise ukamufotora nyene ukamucapa nk'uwamufotoye kenshi na kenshi nk'abartiste b'abagenzi bacu bakora ama mariage kenshi nk'abakobwa bamaze kumenya yuko akundanye n'umusore w'umwartiste kenshi ndakunze kuyibona nk'abakunze kugira mariage barabakadona bino bintu nyene bijanye n'umwuga wacu hariho nk'utuntu dukoresha bitwa penso sinzi ko mu nkundira nka tubereka bitwa penso kenshi barakunda kubukadona n'utuntu dukoresha mu kwandika kenshi rero barakunda guca babaha amakado ya tuno tuntu kugira ngo kuko umukobwa bazi iyo agiye kazosanga ari utuntu tuzomutunga ntimukabona uko aka karazana amafaranga menshi nuko ako kantu baba bakita gute je ndakunze kukabona ariko sinzi gafise valere nyabaki gakora iki kuvuga aka niko dukoresha mu gucapa umuntu cankwe mu kwandikisha indome aka rero bakitwa penso hariho penso ziri ubwoko bwinshi hariho penso apardire na penso aparelise hariho penso cyangwa ifise ututuno tuntu dukomeye urabona yiki ifise akantu koroshe
iyi rero iragufasha mu kwandika indome cyangwa mu gucapa ifoto y'umuntu cyangwa amatablo amapaysage bene ajya buno buradufasha cyane rero nk'abakobwa benshi amaze kumenya ko ufise iyo talent kuri mariage yawe nta bindi aguha nibi kandi twige nk'abatise biraturyohera cyane gusumba bakunzi ba Mijo Talent TV murumva birakomeye cyane umutumire wacu artiste wacu urumva ko abigenza neza cyane ashoboye no kugucapa ukuri kose ukaryoherwa kandi ukanamuhereza amahera atanagusabye kubera ko aba yabigenjeje uko ubishatse Sister ushobora kubwira abakunzi ba Mijo Talent TV akajambo kanyuma kuko dukurikirwa na benshi kuri Mijo Talent TV kugira ngo hagire byinshi bokora kugira ngo ushikaho wifuza kugera akajambo bababwira ubatumirira ndetse abeko baraturaba n'abakunzi cyane cyane ba Mijo Talent TV nakahe akajambo numva novuga kuvyerekeranye na kano kazi kacu twe turabarundi kandi Burundi bwacu turabukunda murabona bino bintu byacu birimo imico n'akaranga k'igihugu cyacu atari ikindi gihugu cyo hanze rero turasaba nk'abantu badukuriye mu by'intwaro cyangwa abantu bajejwe imico n'akaranga kugira ngo tubahamagarire kugira ngo baduteze imbere kuko kandi dusaba n'abantu barongoye igihugu cyacu nk'umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu kugira ngo natwe abanyamwuga ntaguciriye muhajya hanze nabonye n'ifoto yiwe wagize neza cyane irya foto yiwe vraiment waragerageje nk'umu artiste vraiment waragerageje ku ifoto yiwe cameraman sinzi ko woba wayikurikiranye hari ifoto yagize neza iri ngaho hanze y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yego babwire rero akajambo kanyuma kugira ngo Mijo Talent TV nayo abakunzi bayo baryohererwe no kubona ibikorwa byawe uri kurakora ego nosaba yuko boza baribuka yuko hariho abantu b'iminyamyuga bato bato badashoboye kuba bogera kure umva twosaba nk'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi umuvyeyi wacu dukunda yuko ashobora kuza aravugana n'abantu bajejwe ibintu by'akaranga baze bararondera impano ziri hirya kure ahantu badashobora kugera kugira ngo bashobore kuduteza imbere duteze imbere Burundi bwacu kandi duteze imbere n'imyuga yacu kugira ngo Uburundi bwacu tubugire bwiza n'amahanga azuze kusura Uburundi avuga ati Uburundi ni igihugu cyiza kandi cy'akaranga mutima niryo jambo numva nosaba abakunzi bacu bari baradukurikirana badufashe kugira ngo impano zacu zigere kure duteze imbere igihugu cyacu ndetse natwe kugaruka twiteze imbere ego murakoze cyane kandi tunabashimira kuba mwatugendeye mwagize neza cyane kuko impano yacu igiye kugera kure murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV reka tubashimire cyane mwebwe mudukurikirana kuri Mijo Talent TV tubasaba kugira subscribe na cyane cyane commentaire kugira ngo mumenye byinshi kuri Mijo Talent TV turabakunda cyane naho butaha bye